birakwiye ibibazo byose twibaza Yesu ibariri ibibazo byose twibaza mu mitima ibariri hariyo byinshi biratariho idatuma tuzimera Imana dushima tutaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi idatuma dushima hari abantu uyu munsi bagukindaga hari abantu uyu munsi bakurabira bakuvumira ku gatoki hari abantu urengana bagacira inyeri hari abantu bariko bakurabisha amaso menga hari abantu bariko bavuga ngo oya awa hari abantu uyu munsi bakubona kumenga ntacu uzovamwo hari abantu uyu munsi umenga nibo bakuremye ariko bibagira ko Imana ariyo yakuremye hari abantu uyu munsi bameze nk'abantu bageze ahantu bagushingira karimbi hari abantu umenga ahubwo bagufashe nk'aho umenga urinda bashira ku rukumu bakamena cyangwa igihere bafata kiriko kiragenda bagafyonyora hari abantu mureke uwo muntu ntagwaye piye mureke uwo muntu ntagwaye uwo muntu ntagwaye murekarire hari ibintu yibutse hari igihe umuntu yibuka kibuka amajambo bakubwiye ngo ntacu uzovamwo ngo ntacu uzomara kibuka abantu bakubwira ngo uzopfa usara uzopfa ataco wimariye uzopfa umutindi abantu bakakubwira ibintu ukamenga nibo bakuremye ariko mu ijuru hariho Imana ibibazo byose twibaza ibifitiye ibisubizo ndabizi neza Imana turayizeye ibibazo byose twiyumvira mu mitima irabifitiye inyishu kuko niyo yavuze ngo niyo nyishu birashoboka ko abamuvukana babuze inyishu birashoboka ko kwa muganga babuze inyishu birashoboka kugendana ibibazo mu mutima
birashoboka kugendana ibintu byinshi bikuremereye, ariko nagomba ndakubarira ngo ivyo wibaza byose hariho Imana yakuremye bifitiye inyishu. bishobora guteba ariko ntibizohera. Bishobora guteba ariko ntibizohereraho. Hari abantu bahagaze imbere yawe umenga bigize hari umuntu yise umwana wiwe ngo Sibomana. Sibomana wayamada Sibomana, babandi Sibomana, musore Sibomana, mama Sibomana, mukobwa babandi Sibomana, naho bakuroze naho bakuboshe Sibomana, ntabwo ari Bomana. Birashoboka ko bagucereje ariko Sibomana. Baragucereje ubiravye nawe urabona ko wacerewe, ariko Sibomana. Ndabona umukobwa umwe cyangwa umudamu umwe yitwa Hana, baramucereje kuvyara. Ndabona abadamu babiri, umwe yitwa Penina uwundi yitwa Hana. Nivyo Penina abyara abana benshi birihuta, hanyuma inyuma yaho abona umenga eka ivyo yarose ni ibintu by'ibitangaza, akindaga mukeba wiwe Hana. Ariko urumviriza neza, ugucererwa kwa Hana kwamuhaye umwana yavuganzwe n'ubu munsi aracibukwa. Hari umuntu yombwira izina ry'umwana wa Penina? Ni yari afise abana benshi. Hari umuntu azi izina ry'umwana wa Penina? Ariko izina ry'uwitwa Hana naho yari iracerewe, inyuma yo gucokogwa, inyuma yo gusuzugurwa, avyara umwana yitwa Samweli, acaba umuherezi, aravugangwa, yandikwa mu Bibiliya. N'uyu munsi Samweli yari umuherezi, ariko mana we, inyuma yo gucererwa kwawe, inyuma yo kuzunguruka inyuma ugacererwa, uzovyara cyangwa uzokora ikintu kizomenyekana, ariko wari yarakuboshe ntazomenyekana. Birashoboka yuko ico kintu cyagucereje ari ngazi yo kudugirako. Birashoboka uwo yagucereje kwagiye gutuma izina ryawe rigeraho ritogeze. Birashoboka ivyo bagucereje ko bishobora kuba inyenda muvano yo gukundwa n'Imana no gukunda Imana gusumba. Birashoboka naho wacerewe kw'izina ryawe rigiye kugera kure aho ritogeze kubera wacerewe. Mana ishimwe gose. Reka dukorera Imana. Dukorera Imana dutahe. Imana iyo Mana tuvugira komere, Abasirayeli barayibona komere, na Eliya yarayibonye. Imana dusengira komere, iyo Mana yemwe, iyo Mana dusengira komere, igira neza, Imana itabura gusenga.
uyu munsi nta mavuta mfise yo kuririmba azohava aboneka ejo, ariko uyu munsi numva mfise amavuta yo kuguhanurira. Amen. Ndashobora kuvuga amajambo abiri yonyene, numva ndi muri connection y'amasengesho. Amavuta. cyo gituma umuririmbyi yaririmbye ngo iyo mana dusenga irakomeye, kandi iyo mana amen ntabwo iza yinyegeza mu bihe bigoye. haleluya. ntabwo yinyegeza mu bihe bigoye. ukeneye kubimenya uramenya, urabibaza Yosuwa, urabibaza Hana, urabibaza Abisirayeli bageze ku nyanja itukura. iyo mana yaragaragaye. Urashobora kunyemerera mukicara akanya gato? Amen. Narivuze ngo iyo mana irahari kandi irakora. Amen. Amen. Mana ndasabye uyu mwanya wose ubu mwanya wiwawe. Mana ndagusabye, birashoboka ko shetani yo kwivanga mwaka gace, ariko kuko Bibiliya irambarira ngo iyo abana b'Imana bashengeye shetani ashengerana nabo. none ndaguhamagaye ngo abadayimoni, abazimu, ibisigo, abazanwe na shetani, abo shetani ariko arahindukiza, abaca intege, abateza itiro, abateza kwibuka ibyo basize muhira, ingorane zabo, reka iyi konegisiyo y'abadayimoni icike, ariko aba ari wowe ufata konegisiyo papa. Kuko twaje gusenga Imana ikora, kandi twaje gusenga Imana yumva, twaje gusenga Imana y'ubushobozi. ariko Mana we, uwamenya amakuru n'uwitwa Hana. uyo yari ngumba igihe kirekire, yari afise na mukeba wiwe yama amukindaga, ariko Hana aguma ku mavi. inyuma yo kuguma ku mavi avyara umwana w'agaciro yitwa nde? Same. none rero mwami twaje ku mavi, aho umuririmbyi yaririmbye ngo aho byose niho bironkeka. twaje kugusenga mwaka kanya, kandi ndakwinginze ngo uve mu gacerere. Uwiteka canke Imana ishoboye byose, umuntu yashitse mu iki kibanza abona gukora kw'Imana, kandi n'ubu munsi umenyerewe, kuko hari igihe abantu bamenyera akarago, bakamenyera kuza gusenga, ariko mu minota dufise ndagomba ugira icyo ukoze. ndagushimiye ko wishura abagusenga mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Hari umuntu ashobora kuba amaze kubona Imana rimwe gusa. Mvuze kubona Imana apana kuyibonesha amaso, basi kuba warabonye ikintu kimwe Imana yakoze. Arahari? Arahari? Hariho byinshi biracariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Nari navuze ngo amavuta yo kuririmba nta
bishika ukaba warabonye umunsi Imana umunsi umwe gusa nimba uhari wigeze kubona Imana ikora itabara ivuga ihindura ibintu ikora ikintu unyemere rutere haleluya nimba uhari. Haleluya. Nagomba ndakubwire ngo ijya ntaho yagiye, ijya yakoze bya bindi cyagiye ntaho yagize. Oya ntaho yagiye, iracyahari iracyakora. Amen, haleluya. Oya haleluya. Nagomba nkubwire ngo ijya yakoze bya bindi iracyariho kandi iracyakora, kandi Bibiliya yambariye ngo amatwi yayo ntazopfa kuvibaho, amatwi yayo ntarapfa kandi amaso yayo ntarahuma, amaboko yayo ngo si magufi. Ariko iyo Mana yakoze bya cya kindi kimwe gusa, basi kimwe, yakoze cya kindi kimwe gusa. Iracyakora yemwe iracyakora, urupfu ntigwamuheranya, aracyariho ganzabi, aracyariho Yesu aracyari, urupfu ntigwamutsinze aracyari, biganza amahoro aracyari. Oh Yesu aracyariho kandi aracyakora, aracyariho kandi aracyakora, urupfu ntigwamutsinze aracyakora, biganza aracyariho Yesu aracyari, Yesu aracyari, urupfu ntigwamutsinze aracyari, biganza amahoro aracyari. Aracyakora Yesu aracyakora, aracyariho Yesu aracyari, aracyavuga Yesu aracyakora, aracyatabara Yesu aracyakora, urupfu ntigwamutsinze aracyariho, biganza aracyakora, aracyariho Yesu aracyari, aracyariho Yesu aracyari, urupfu ntigwamutsinze aracyari, biganza amahoro aracyari. uwo mwami Yesu aracyakora, Yesu aracyariho Yesu aracyavuga Yesu urupfu ntigwamutsinze, biganza aracyari, aracyariho 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 Yesu aracyari, urupfu ntigwamutsinze aracyari, biganza amahoro aracyari. usenga aracyakora Yesu aracyakora, aracyavuga Yesu aracyakora Yesu aracyatabara aracyavuga Yesu aracyashoboye Yesu aracyashoboye Yesu aracyashoboye, urupfu ntigwamuheranya, biganza Aracyariho Yesu aracyari, aracyariho Yesu aracyari, urupfu ntigwamutsinze aracyari, biganza amahoro aracyariho. haleluya, aracyakora. Amen. Uwo aracyariho, aracyakora, aracyatabara, aracyayisubiza, aracyagira neza, akiza abagwaye, aramugurura abantu, aracyagaburira abantu, aracyagwiza imitsima. Oh haleluya. je nari nababwiye ngo mwicare none mwahagurutse. Bwira mugenzi wawe ataracyariho. Yesu aracyariho. ariho ngo agutabare, ariho ngo akuvugire, ariho ngo akwambike, ariho ngo akugaburire, ariho ngo aguhe urubyaro, ariho ngo aguhe mariage, ariho ngo agukize, ariho. Oya ariho. Ariko ntawo mwirira abantu babiri cyangwa batatu ngo ariho. Ariho. Nukuri kw'Imana, nukuri pe, ariho, nukuri pe, arahari,
akugobetse, hariho ngo akuburanire, hariho ngo akuvuganire. Mwaba mama mwe arahari, 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 kandi urupfu ntirwamugumanije. Arahari, oya arahari. Twumvise abandi bantu bitwa Imana ariko barapfuye, urupfu rurabagumya. Turabona batari bake, turabona batari bake, tutokwirirwa turavuga, ariko barapfuye bagumayo, bagumayo. Kandi hariho abaguma babemera ngo ni Imana ariko urupfu rwarabagumije. Ariko Yesu, yes, narivuze ngo nde aracyariho, kandi arumva, kandi arakora. Niwe yivugiye ngo mumpamagare nanjye ndabitaba, muntabaze nanjye ndabatabara. Arongera arabwira abantu ngo muze mwese abarushe, muze mwese abarushe. Haleluya. Muze mwese abarushe n'abaremerewe. Birashoboka kurusha, birashoboka kuriha, ariko ndagomba nakubwira ngo arahari, arahari. hariho byinshi biracyari imbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve, kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. ibibazo Byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Subiramo ako kantu. ibibazo byose Twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Subiramo kantu. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ariko ako kantu twokaririmba neza tukagasubiramo nk'inshuro naho zoba nka 10 basi. Biriyo byinshi Oya. biracyari, Oya, ibibazo twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ibibazo byose 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 twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ibibazo mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ibibazo byose twibaza 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 mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo.
twoshaka tugataha ariko ibibazo byose apana kimwe dufise mu bibazo byose dufise mu mutima ibibazo byose twazanye hano ibibazo byose ingorane zose ibikuruhije ibikuremeye ibikunani ibiguca intege Imana ibifitiye iki ibisubizo ibyananiye abaganga ibyananiye umugabo wawe ibyananiye abo mukorana ibyananiye umuryango ingorane ufise ibibazo ufise ibyananiye amafaranga ibyananiye inshuti ibyananiye abagenzi ibibazo byose twibaza byananiye abantu Imana ibifitiye iki ibisubizo umuntu umwe yaranda yaratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho muye n'ibigeragezo ibaza niba mfite ubwenge muri nje nyamara naje byarangoye kwiyumvisa ko nkwiriye gushima ariko nyuma za gutekereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana biriyo byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima ubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima dufatanye tubyumve kimerira kuze ibibazo byose twibaza ku mitima Imana ibifitiye ibisubizo birashoboka yuko n'ubu hari abakuraba bakavuga ngo yavangiwe yataye umutwe yacanganikiwe noneho karabaye nuze wigara ubishura na kimwe ariko uzumenye ko ibibazo byose bakwiyumvira n'ibyo wiyumvira wowe ubwawe ibyo utaratorera umutwe Imana ibifitiye iki ibisubizo uku kwezi narakuvuze mwiyindwe no muri burakeye narakivuze uku kwezi ni ukwezi kw'intahe natanguye kubivuga ku munsi w'ejo kuwa Mungu uheze naravuze ngo Imana ikuremera iki Imana ikuremera iki inahe nukuri pe ndagomba uku kwezi k'ubukwezi ko kuremerwa iki turabibandanya cyo kumbure umenye ingene Imana yo kuremera intahe umva ikigira kabiri ngomba kuvugana nawe kugira ngo bigutere amatsiko canke inyota naravuze ngo mu kwezi kw'icumi na rimwe ukwezi kw'icumi n'ukwezi kwa cumi na rimwe yo n'ukwezi kwa cumi na kabiri ubundi n'ukwezi shetani akora cyane agatanga ibimazi hakaba impanuka nyinshi hakaba ibibazo byinshi ariko ngomba ndakubwira bose wacu grand frère wacu nawe niko kwezi akora cyane grand frère wacu ari we Yesu niko kwezi nawe akora ryari cyane kugira ngo atabara biwe kugira umva yo umve narababwiye ngo uku kwezi ejo niyo teme mfise teme ivuga ngo guhindura kalenderiye nzoyidevelopa neza ejo guhindura iki amakuru ufise yo
n'umunsi wo guhindura amakarendiriye yose. Hari abatazi karendiriye basi kirangamisi. Hari abanyokuru bikuriye imbere babwiye karendiriye batazi carico. Kirangamisi. Tugomba tugire imisi y'iwacu n'amezi y'iwacu n'amatariki y'iwacu bitandukanye. Urafise amatsiko kibaza ngo ariko pe tuzoyihindura gute nejo aho buke. Urafise amatsiko kibaza ariko se amatariki bazoyahindura gute, amezi bazoyahindura gute, ni ryari nejo niho nzobandi. Hallelujah! Umuntu umwe yaratangara mugiye kongiye gushimira Imana nyuma yaho muye n'ibigeragezo bibaza niba mfite ubwenge muri nje nyamara nanje byarangoye kwiyumvitsa ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshimana. Umuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo nibaza niba mfite ubwenge muri nje nyamara nanje byarangoye kwiyumvisa ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshimana. Hariho byinshi biracyariho bigatuma tuza imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Nimuze tuti dufatanye tuvuge tugereranye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya. Ukurira bifise. Birahari byotuma tuza biracyari. Cyane. Biracyari. Mani kuremera intahe. Ikuremera intahe ituma uza gushima uku kwezi kw'icumi Imana ishireho byinshi. Byotuma Haleluya. ngomba nsome ijambo ry'Imana umwanya muto hama dusenge. Kandi isengesho dusengeramo ni ryarinde. Ni ryarinde. biriho byinshi biracariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tuvuge twimera ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Agira unsomera ijambo ry'Imana dusenge. Ntabwo nigisha uno munsi. Ahere kuri 21. Aho ni he kuvayo 14. Kuvayo 14 ahere kuri 21. Ahantu nshaka cyane ni he ku murongo wa 24 ariko tugomba duhera aho hantu. Yes, kuvayo nkeneye imirongo ibiri. kuvayo 14 ku murongo wa 21 ahantu nkeneye uza gusoma neza witonze nk'umuntu yahejeje amashuri bikunaniye ndahisomera. Yes.
n'ahantu kuri umurongo wa 24 hamwe n'25 aho hantu yego uhasome neza utashoboye uhe Pierre ndahashobora mu izina rya Yesu. sawa Uko bajabutse ikiyaga gitukura, sawa nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, agorora ukuboko hejuru y'inyanja ikiyaga. Uhoraho ahuhutisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba. Uhoraho aca yifatira ijambo wenyene. Mose aramubwira ngo gorora ukuboko gusa, ibisigaye ni je ndavyikorera. Nagomba ndakubwira ngo birashoboka kushobora kuba uri mu bihe utabona iyuja n'iyuva, ariko Uhoraho niwe ari bwifatira ijambo. Sawa, ukesha ijoro ryose, uwo muyaga ukesha ijoro hose uhuhuta, usubiza ikiyaga inyuma. ayaya umva iryo jambo, uwo muyaga ukesha ijoro uri kurahuhuta, ushiraho n'inkomezi ryo gusubiza inyuma ikiyaga. ndakubwiza ukuri, hari ibintu umuyaga w'Imana ugiye guhuhutisha, ugiye gusubiza inyuma. Amazi erega reka ndababwira, erega twaje gusenga, twaje kugirana, kandi nanjye maze iminsi ndiko ndagirana, ndiko ndasenga, kandi namwe mwaje kugirana gusenga, twaje gusenga. Ugusenga rero, ugusenga kurashiraho ibintu bitari bihari, ugusenga kurahindura ibintu bitahinduka, ugusenga kurahagarika ibintu kukongera kukazana ibintu. Imana ishimwe. Ako kantu wakumvise gamwene daturinga nguhoraho agirane, Uhoraho agira gute? Ahuhutisha umuyaga. Ariko mwana yo mwijuru n'ikirundi bariko barasoma, Uhoraho ahuhutisha umuyaga burinda buca uri kurahuhuta, uwo muyaga uhagarika ikiyaga. Subiramwo aho hantu neza. Yes. Ehe. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Sawa, ahuhutisha umuyaga mwinshi. agirane. Uhoraho ahuhutisha umuyaga mwinshi Sawa, uvuye iburasirazuba, neza cyane. ukesha ijoro ryose, sawa. usubiza ikiyaga inyuma. Umva, nababwiye ngo uyu munsi ngomba aka kanya ngomba guhanura, kandi ngomba mpanure mpagaze mu ijambo, canke ngomba mvugishwe. Ivyo guhanura ubwo butuma iryo jambo iyo tereme ntiyumvikana neza, ngomba mvugishwe, kandi mvugishwe mpagaze mu ijambo. Nguyo muyaga urahuhuta, uwo muyaga uhuhuse ngo usubiza ikiyaga inyuma. Ndi mu gicaniro cya repentance, mpagaze no mu masengesho maze iminsi ndimwo, mpagaze no mu ijambo ry'Imana, mpagaze no mu bibazo urimwo. Imana nkorana nayo ihuhutisha umuyaga. Amen, amen. Hanyuma uwo muyaga bwira mugenzi wawe ngo uwo muyaga usubiza ikiyaga cyari imbere yawe, usubiza ikiyaga cyari imbere, ikiyaga cyatuma utarengana, cyatuma utinjira mu isezerano ryawe, cyatuma urarurarira, cyatuma ibyawe byugaye, cyatuma ibintu bidacamo. Icyo kiyaga cyasizweho n'abarozi, cyasizweho n'abantu, cyasizweho n'abakwanka. Icyo kiyaga urimwo gituma inda yawe yugagwa, amasezerano yawe adashika, mariage yawe ihagarara, cyangwa uri mu madeni. Icyo kiyaga Uhoraho asubiza inyuma icyo kiyaga. Aha, bandanya wumva. Amazi ayagabanyamo kubiri, ahindura ikiyaga humutse. Ariko akantu wakumvise, amazi kiyaga gicibwamo kangahe? Ahari amazi hahinduka hagizeni,
ahari amageragezwa hahinduka ahari umugisha, ahari amarira, ahari amagwara, ahari agahinda, ahari intambara. Ndavugishwa mpagaze mu ijambo nk'umukozi wayo, abari hano n'abadukurikirana, ahari amazi hahinduka humvise. Imana inyumva iri mu ijuru, ahari agahinda, ahari umubabaro, ahari ubukene, ahari inzara, ahari icyago cyari imbere yawe gihinduke kibe igisubizo. Bandanya wumva. Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi. Bagenda ahantu batategerezwa guca ariko bahaca nk'abaca ku musozi. Bandanya. Amazi ababera nk'umurombero. Amazi ababera nk'inkingi hirya no hino, iburyo n'ibumoso. Sawa, bandanya. 23. Abanyegiputa nabo babakurikira, barabakurikira hagati mu kiyaga. Sawa, babomye inyuma bibaza ngo n'abantu basanzwe, n'amafarasi ya Farawo yose. Sawa, na Farawo abamwo, n'imikogote yiwe, na shefu wa dayimoni n'abandi bose barabakurikira, n'abagendera ku mafarasi biwe. Sawa, 24. aho rero aho nuko mu gicugu ca nyuma. Bwira mugenzi wawe ngo mu gicugu ca nyuma. Ndatanguye kuvugishwa rero, bisigura ngo iri joro nyene, iri joro iki gicugu umaze ibihe mu marira, igicugu ca nyuma cy'amarira, cy'ibigeragezo, cy'intambara, cy'agakende, cy'agasuzu, igicugu ca nyuma. Igicugu cyande ca nyuma, urara urarira, urara wibaza, urara wiyumvira, urara wicaye utabaza bikanka, igicugu ca nyuma. Bandanya wumva. Uhora hacishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igico. Uhoraho araraba ari mu nkingi y'umuriro n'igicu. Ego ngwagirane arunguruka ingabo z'abanyegiputa. Ako kana azi ikivutu. Ese mwumvise ngo yarabaravye Uhoraho yaragize ariko mana Imana twaje gufukama imbere, irunguruka ingabo z'abakwanka, izikivutu, irunguruka ingabo z'abanyegiputa. Imana dusenga igire gute? Irunguruke. Nibikenewe yuko irinda kuziraba, ariko ikeneye kugira gute? Zirunguruka. Nako kana izikivutu. Jewe ngomba mfukame hano, nawe ufukama huri, duhamagara Imana irunguruka ingabo ziriko zirakwiruka inyuma. Irunguruke, bamwe babasha ubuzima bwawe, bamwe baguhambye, bamwe batuma ubuzima bwawe butava. Imana ibarunguruke. Amen, amen. Ngwiba kivutu, bandanya wumve. Atuma amakurudumu n'imikogote yabo afata. Izo ngabo zirafata baratambuka. Simbira kuri 25 wumve 25. 25. Sawa. Atuma amakurudumu y'imikogote yabo afata. Ntiyaba igikwega neza. Sawa. Maze abanyegiputa baravugana. Abo bariko barondera Abisirayeli. Batenda tugende. Muze duhunge. Tureka Abisirayeli. Tubareka abo bana b'Imana. Kuko Uhoraho abatabara. Kuko Uhoraho ari karabatabara. Ari watugwanya. Uhoraho atabara barepantase, ni wagwanya baguhiga. Uhoraho atabara abasenzi, ni wagwanya baguhiga. Uhoraho agutabara, ni wagwanya abazibiye inda yawe, abazibiye amamariyaje. Uhoraho twaje gusenga, ahaguruke, arunguruke abariko baraguhiga, kandi abari wagira gute? Abagwanya. Ujya yarayo masengesho tugomba gusengera nta n'ibindi. Urashobora gufukama gato, urashobora kwizera. Umuntu umwe yarandavyara
microphone uyu muntu asenge mon frère na afisa amaso y'umubiri umunwa wo numvise urawufise kandi ibyo usenga birahari ariko twagomba dusubire mwako kantu ibibazo byose twibaza mu mitima ibibazo byose twibaza mu mitima ibibazo byose twibaza mu ibibazo byose ibibazo byose twibaza ibibazo byose twibaza mu mitima hariyo byinshi biratariho igatuma tuzimera Imana dushima tukaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima tuve shuti dufatane tuvuge kwimera ibibazo byose twibaza mu mitima
munsi bagukindaga, hari abantu uyu munsi bakurabira bakuvumira ku gatoki ahera, hari abantu urengana bagacira inyeri, hari abantu bariko bakurabisha amaso menga, hari abantu bariko bavuga ngo oya awa, hari abantu uyu munsi bakubona kumenga ntacu uzovamwo, hari abantu uyu munsi umenga nibo bakuremye ariko bibagira ko Imana ariyo yakuremye, hari abantu uyu munsi bameze nk'abantu bageze ahantu bagushingira karimbi, hari abantu umenga ahubwo bagufashe nk'aho umenga urinda bashira ku rukumu bakamena, cyangwa igihere bafata kiriko kiragenda bagafyonyora, hari abantu mureke uwo muntu ntagwaye piye, mureke uwo muntu ntagwaye, uwo muntu ntagwaye murekarire, hari ibintu yibutse, hari igihe umuntu yibuka kibuka amajambo bakubwiye ngo ntacu uzovamwo, ngo ntacu uzomara, kibuka abantu bakubwira ngo uzopfa usara, uzopfa ataco wimariye, uzopfa umutindi, abantu bakakubwira ibintu ukamenga nibo bakuremye, ariko mu ijuru hariho Imana ibibazo byose twibaza ibifitiye ibisubizo. Ndabizi neza Imana turayizeye, ibibazo byose twiyumvira mu mitima irabifitiye inyishu, kuko niyo yavuze ngo niyo nyishu. Birashoboka ko abamuvukana babuze inyishu, birashoboka ko kwa muganga babuze inyishu, birashoboka kugendana ibibazo mu mutima, birashoboka kugendana ibintu byinshi bikuremereye, ariko nagomba nakubarira ngo ivyo wibaza byose hariho Imana yakuremye ibifitiye inyishu. bishobora guteba ariko ntibizohera, bishobora guteba ariko ntibizohereraho. Hari abantu bahagaze imbere yawe umenga bigize hari umuntu yise umwana wiwe ngo Sibomana, Sibomana wayamada, Sibomana babandi, Sibomana musore, Sibomana mama, Sibomana mukobwa babandi, Sibomana naho bakuroze naho bakuboshe, Sibomana ntabwo ari bomana. Birashoboka ko bagucereje ariko Sibomana baragucereje ubirabye nawe urabona ko wacerewe, ariko Sibomana ndabona umukobwa umwe cyangwa umudamu umwe yitwa Hana baramucereje kuvyara, ndabona abadamu babiri, umwe yitwa Penina uwundi yitwa Hana. Nivyo Penina abyara abana benshi birihuta, hanyuma inyuma yaho abona umenga eka ivyo yarose ni ibintu by'ibitangaza, akindaga mukeba wiwe Hana. Ariko urumviriza neza, ugucererwa kwa Hana kwamuhaye umwana yavuganzwe n'ubu munsi aracibukwa. Hari umuntu yombwira izina ry'umwana wa Penina? Ni yari afise abana benshi. Hari umuntu azi izina ry'umwana wa Penina? Ariko izina ry'uwitwa Hana naho yari racerewe, inyuma yo gucokogwa, inyuma yo gusuzugurwa, abyara umwana yitwa Samweli, acaba umuherezi, aravugangwa, yandikwa mu Bibiliya. N'uyu munsi Samweli yari umuherezi, ariko mana we, inyuma yo gucererwa kwawe, inyuma yo kuzunguruka inyuma ugacererwa, uzovyara cyangwa uzokora ikintu kizomenyekana, ariko wari yarakuboshe ntazomenyekana. Birashoboka
yuko icyo kintu cyagucereje ari ingazi yo kudugirako. Birashoboka uwo yagucereje ko agiye gutuma izina ryawe rigeraho ritogeze. Birashoboka ivyo bagucereje ko bishobora kuba inyenda muvano yo gukundwa n'Imana no gukunda Imana gusumba. Birashoboka nawe wacerewe kw'izina ryawe rigiye kugera kure aho ritogeze kubera wacerewe. Mana ishimwe rwose. Reka dukorere Imana. Dukorere Imana dutaha.